Drizzy umusitari twa Lolilo baramutumiye mu gitaramo itariki 27 29 z'ukwezi kw'icenda yaragiye ntiyagiye harejo Lolilo yaragiye Lolilo yaragiye muri Amerika ntiyagiye muri Amerika ico nico kibazo Lolilo ndugu yangu Lolilo yaragiye muri Amerika ntiyagiye sana rero ndafise amakuru akwiye mbega ni giki cyatumye kijya giteramo gisiba tufashanye Drizzy uraza kumbwira amakuru ufise nanjye reka nakubwira amakuru ufise inkuru ya mbere mbega Lolilo zo bibone bibiri sizigire ngo yasubiye gutora telefone kuko na telefone yiwe nta pass ni pass telefone yiwe ni pass telefone zipasa ku marezo social Drizzy bona ko na big fizzer mu post that bega Lolilo where are you show imeze kandi fizo bitara kuda kumuchokora Lolilo attention fizo abonye akantu karora atigizo kure yagize Drizzy muga bitandukanye nuko abona akantu kasa Drizzy ikintu no kubwira kizwe Lolilo yaragiye muri Amerika Isaac TV ndabaramukije kuzi ba Isaac TV aho mva mukagera merci bien kuvyubahiro vyanyu ndatangiye kubashimira no kubasaba imbabazi zimwe zimva mutima kubona Isaac TV yanyu rimwe irabura mukabura ibiganiro turaronka message yanyu menshi abantu bamwe bakatwandikira Isaac muri mubiki ariko muraziko tumaze iminsi turi muri projet ya cinema filme rero twara umwanya iratwara inguvu impamvu twashimye ko twikosantra cyane mu cinema ni kugira supporting abakinyi b'amareresi ico ni cambe ica kabiri ni kugira turonke turabe ko twokora izindi nzira za message cinema cyitwa Coffee rikira cha aho kuri YouTube kuri Isaac TV bamwe bavuga ngo Coffee ngo bisiguriki ngo ni Coffee ni izina ry'umuntu ni Coffee oyaha urushi ikofi nico iyo cinema risigura rero hari ibintu byinshi bya message ijya cinema igamije saison ya kabiri raje na saison ya mbere muri mukiheza hama ibintu bibandanye so sindabarambire rero turagarutse mu rubuga muri monde ya analyse hemwe nuguri twari tubakumbuye nenda bakumbuye hari ibintu byinshi yo bimaze kuba byinshi yo mana byinshi muri entertainment ku buryo numva umengagira meneke Drizzy ndakuramukije meze gute ni bon Drizzy ndatere ngo Drizzy akubabwira ingo dukorana neza ingo duvuga ibi biriko biraba ati oreka jewe ndi mbega mbwira kwanza hajya Coffee ya mbere ku season ya mbere irahera season ya mbere irahera twashaka ni episode ya 10 abantu barindire ya 11 ariko kubera zitaraje ko ziraje kubera twari turashootinga season ya kabiri season ya mbere mu guhera hasigaye nimbari 3 nimbari 4 zicazi izo cihera kugira turabe episode reka baryoherwa bana ya minota 8 ivy'iminota rero muzobibara bazobisigura babikoze ya cinema abantu benshi kubavuga nk'iminota bavugire ntasubire kubahera minota 8 nazo indirimbo ya Big Face ikiri ku mutima ipimiro 8 urumva impamvu ijya cinema ari minota mike abantu babitahura ijya cinema ingere yanditswe kujya ngene yo vuravye ahantu bavuga ati tiza guherera hanyene yatiza guherera hanyene gusa muri season ya kabiri vuma twari kosoye cyane episode imwe yonyene zo imara minota 40 zora bisinema mvuga uti mutkurandiye gusa ma action menshi uburozi ngumu rukundo amarira ni byose birimwe muri season ya kabiri twari kosoye vraiment bagira kibazo hama ndiko ndidogera vraiment abantu batariko bararabye cinema sinumva ko foto korera bamwe ari rya mbere cinema igiye kuri Isaac TV ni rya mbere niyo mpamvu ari rya mbere antukani bazo ko bon nizere ko kuri nani ya kabiri season ya kabiri bazoyakira neza peut-être ko baramaze kubona ko atari black abantu bashobora kubaza bariko bara black nyine za basa wumve ko bitwara ubuye nimba ko barayiraba basava murazi urumungu muradushira mutwe murarabya cinema icyo umuntu yoca basaba bunye ahantu bitagenda neza ubona ahantu uranavuga ugatukandika turi nimero zanje zamaziyerereza nimero za Drizzy ziringa urumva udukerura tubwira ati iyi filme nuku numukosora kanaka ni bien kuko si blague murimwo cinema attention itwara amafaranga itwara umwanya n'umwanya
tuive ko rero sivyo vyari vyitujanye ngaha tuje rero kuyaga analyse gato tuje kuyaga hamwe ku vya entertainment vyano batumenyereye ko abantu benshi bari bakumbuye analyse zacu Drizzy kuri kutaba analyse okay je shaka ndababaze none jewe ni napfa canke napfuye dawe nkatakara Drizzy azochata oya ntayenzo none kubera utabahereza ama analyse wicara uvuga uti je ngira ndabakubita analyse ya audio ni mumbona amafumu aforo ngira ndabavuga uti ikintu cyiswe analyse kubera iki Drizzy uzoba okay uno musore tugiye kuyagira hamwe ikibazo cy'aba artistes kuba bariko baraja iburaya abandi bakaronka amaviza abandi ntibaronke abandi gusa ubu ni sawa ubiko bigenda neza cyane vraiment bariko barazironka cyane aba artistes b'u Burundi bariko barasohoka u Burundi ndaza kuvuga impamvu aba artistes umenga imiryango yugurutse cyane impamvu ya mbere je impamvu nibaza hama entre tataraja muri ivyo vyose tubabwira abantu yuko iyo tuvuze ikintu cyiswe analyse nuko twebwe tubibona niko tuvyumva Isaac TV kwanza Isaac jenga personnellement maze experience y'imyaka irenga 10 muri entertainment y'umuziki w'u Burundi bizuri byo mvuga bandabiyizi ivyo mvuga mbanze ati kandi n'abantu nico niyo mpamvu analyse zacu bazikunda rimwe kandi abashimi mojewe si myinshi ni 5 gusa ntaje nawe urabakurikirana hafi maneko kuva 2018 niyo 2018 ni myaka myinshi myaka 5 urakurikirana entertainment cyo 10 ndayikubise kwera ngo ndakikorana anniversaire rero bisigura ndazi aba artiste benshi ndazi aho showbiz yavuye ndazi je twari kuva bijya bihe by'aba okali power kijageza urumva ni kera cyane rero turakenera yuko tuvyura turakosorana iyo turavuga rero ni analyse niko tuge tuvyumva ntibaze barabiduhora kandi igihe cyo ni cyambere cya kabiri abafana batahura yuko nta nzigo ibirimwo yabona abafana abasani batahure yuko nta guponda kuba kurimwo Drizzy rero gusa ndashima Imana abastari bamwe barabanza kubitahura bariko barabitahura avuga ati okay ni bon muze murakora ama analyse je urabona ko tumaze imisi tukora analyse Drizzy baranyandikira cyane ndibuka abastari bashaka kuri batatu ntavuze izina barambye ati Zake ça fait longtemps quoi faut mugira analyse kugira tugume twikosora hari n'ibintu twakunda gukora byo gucritica les vidéos tout mistake twabaye batazi ndibuka ro mu director umwe akomeye cyane yaranyandika yambwiye ati Zake nukuri please bijya bintu mubigire byinshi kugira tuze turikosora bijya biradufasha sizi video twakoze ko nimbari ya muhoza nito turakosora ambwiye ati mu direct umwe muri bo ambwiye ati Zake tujye tunitwiza cyane none sawa bon twebwe twabibonye nta na experience tubifise mu byo gukora ama video mugabo bijya barayibona yuko ibyo tuvuga ari cyo bibaza rero twebwe ama video dukora tukabibona cyo bibaza nk'abandi ba director bo hanze experience bayibonye video nyinshi bacaba hajya rero n'amakosa twebwe tutabona bo abandi ba videographer bo bakazi baca babona ivyo byose ifoto bigarukana kuko ama video bariko baravuga utabastari bagaso video byinshi natwe rero ubudugiye kuva video isohotse tuyijako twigwigwe byagenze nabi tuyivuguta tushirako abantu bagende bararaba babona ingene muziki wacu gendura urevoliwa hariho n'undi muntu ngeze kuronka kindi commentaire ngo mubwe muvuga ibitagenda neza gusa oya turavuga nabi bigenda neza nibimeze neza ariko ama negativity rimwe na rimwe ni meza uko aratuma umuntu amenya ati aha kuko ubu byagenze neza bimeze neza nta mpamvu yo kubigaruka kuko bari byiza ariko tujya tuntu tuba utunenge cyangwa binavuga ati nta nyambi buraganenge birakwiye ko umuntu agenda aradukora kandi si tunenge twose ariko nena byiza tubivuga ati video ni nziza ikozwe neza ifite quality script yanditse neza byose bazarabimenya rero musore tugiye kurabira hamwe mbega sije yacu no munsi ni mbega abastar gusohoka u Burundi kugenda hari ico biriko birafasha mu muziki Burundi nivyo automatically urumva ko hari ico biriko birafasha ariko abariko baragenda no munsi n'abazogenda ejo mu gukora ibiteramo hanze buraya ndabona kiri kuna Double J bafise ibiteramo muri Suisse i Genève nuzenya Beefs on the Floor hamwe na Mona Walda bafise igiteramo muri Belgique
kuno kwezi nyine kwa 10 guca utangura Dramati tuwa muri Canada Big Fizo Belgique Big Fizo muri Belgique nuzenya Lolilo muri Amerika hari akantu wari wavuze mbega hari ikintu biriko birabafasha abaririmbyi n'igihugu muri rusange je nibaza kubafasha ku baririmbyi nibaza yo kwanduka birafise icyo avantage kuri bo umuntu acyayumvira ku gihugu na ego cyari bazi kibazo kimwe kubera iki les artistes benshi bagiye buraya gukora ibiteramo hanze tutabona ama video yabo benshi ama video y'ama performance urabona kugira kuntu basi tubona big nani Badam Bana Boy Whiskey performance zabo hari performance zabo hari why tawuniza barundi mo icyambere nibaza yuko bajya Badam urabona ko babajanye na team yose ba photography aba videography Drizzy ni cyambere haro kintu namamvuga imisi yose sinzi abasani bacu bampabarire ngira mbaze kino kibazo ariko kandi abaye ko mbaza abasani abategura bino biteramo iburaya no kuri ndabashimire ndabashimire cyane diaspora yumve yuko je ndayishimiye ndabakunda ndabemera rugurura imiryango abana b'u Burundi ariko kubaririmbyi aragahaze abaririmbyi il faut bagerageze nivyo niyo siyo bigitangura ariko biriko biraza bamenyere kuza baragenda hanze na makuru yabo bamwe umwe mu bastari narigeze kumuvugisha arambwira ngo impamvu tutagenda na makuru yacu management zacu aba DJ bacu ngo nuko turacari bato urumva ntiharagera ko tugenda ngo dutore ngo clue ngo tuyitware hanze ngo abadohamagaje bonyine baba ama dépenses bari menshi icyo kibazo uriko kugenda hanze n'amakuru yabo umve yuko hari n'abakora shoga mu Burundi kaba tari kumwe na kuri kandi ari Burundi nyine mu gisagara ugasanga umesha makuru nafise yanabuze na video ni photo yayibuze na déplacement yo gudeplacer kuri ugasanga bibaye ikibazo oh la la ndavyite gute Drizzy ndavyite ko ari iterambere rikorera za buke canke nugusamara uyu umwanya mwiza ubundi abaririmbyi bategerezwa kumva yuko bategerezwa gusuragoringa imbere yo kwigira donc ku spendinga before yo kwinjira ko investisse ariko rero investissement yose ariko arakora gusora indirimbo audio video none bikwiye Drizzy ivyo ni bikwiye none indirimbo none gukora ivyo biteramo urumva kandi ngo indigorane twifise Burundi racafise ikibazo kimwe Drizzy cyuko abastar bacu abarundi biwacu baracafise ikibazo cyuko baracafise ubwoba par exemple amakuru ufise bivugwa yuko kenshi ibiteramo bagenda korera buraya byinshi babagiyemo kwagusa kiretse ko aba bahamagaje barumvikana ati tuzokumenya tike tuzokumenya kurya hotel byose visa tuguhereze invitation byose tugutegurira igiteramo niyo nka visa tugurisha igiteramo ariko bakisaba kugira bategure CV Drizzy ibibazo ndagitaye wawe no kubafana ko batukurikirana ni sawa ni byiza ko umusani naho yogenda kwagusa ariko akora ibigiteramo biburaya tu ni bon kugenda kwagusa sinovuga ngo ni bibi si bibi kuko ndazi ko ngaha mu Burundi haro nabandi bahora babikora nimba rero bakija kwagusa ntitubajye umuhari kuba n'amakuru bataratwara ariko nimba ugiye kwagusa ari ijya mbere ntucu bikora n'ijya kabiri mugiye kwagusa ijya mbere tutegura karere be Fernando naruka mu Biriki anani mashoraro nkayiburaya peut-être biri muri ma procédure nimbugiye bishitse ukagenda tamahera baguhaye umve yuko ugiye gutegura karere umve yuko ucugenda rero wipanze ubuguti ngezo gukora ikintu zotuma next time ubundi boss yabonye performance nakoze zompa mahera
birimo rero ivyo bintu byo gucitegura gucitegura za performance ukazi postinga nyene umuboss nyene badamonde kugira bazi posting c'est pas pour rien donc baba bafise icyo bashaka kugira ngo binjize amaviews ari umuntu yibaza ngo Diamond posting azi ya performance kugira nawe yinjize amaviews ya YouTube bajya baracaka ya YouTube bajyana nayo bakeneye ugiye ushobora gukubita twasikize analyse hano amafaranga Ivyinyegeje yo musana ya ushobora gukubita n'imyaka 5 ataragenda no kurotira amahera ya YouTube ariko ya mu Burundi seganero agumara abatu apa kubona message hari wana Alvin Smith go cheno yiwara ne kubita muri makonte chegenda ku ya rotira wana Alvin ko cheno yakubita muri nudu konte kugira rabe yuko dufaranga tugwira hetwose ni ugira rabe ko kuko ijya ni content ya ategeza kwa afise nkandi cyangwa ikora nko kuma media ayo vuga ati yenda byivugutira je wa conference de presse bijya abandi barinze bakora conference de presse ntibaca bagita kuri YouTube Ruvine byo no umugoro ntibaca bagiterera kuri YouTube ni kintu wategereza kugira YouTube y'umustar yafiza kujya ko behind the scene ya shooting ama performance ama behind the scene hari nabandi baba bafise n'izi baba haba director ama performance nimba barabahiriza n'aba director shirako rero abastari biwacu baracakeneye urumva ingorane dufise ni yayina ariko ndavuga Adrien abastari biwacu benshi baraca ama revenu aracari arantu hamwe gusa hari amafaranga y'abasani bacu bava ni hamwe gusa ni muri show maze kubona Diamond urwego ageze ko ku ma Instagram kenshi usanga bapostinze kuri WhatsApp bamutagiye kandi ikintu cha exclusivity bagapostinga kuri WhatsApp kandi ikintu ubona neza yuko cyari kuja kuri account ya Diamond ifoto ziwe nshaje ugasanga zigiye kuri WhatsApp bamutagiye gatange kujya kuntu usanga bafata izina rya WhatsApp bakarifata yani yiwe kwa musa winje muri nani yiwe kayibona no muri WhatsApp kayibona ivyo rero kuna tubishike ko bisaba yuko batangura kuvyitegurira ubu ndibuka Sabina Fizo barigeze kuvuga ijambo ati jewe sinzohaguruka gukora igiteramo mutamaye amafaranga aya uravyibuka Fizo yavuze miliyoni zingahe Fizo yavuze 5 Sabina yavuze 10 10 Fizo sinibuka amafaranga yavuze miliyoni zingahe yavuze abantu batangura nibarashaka kuri urwo rwego no umusitari bavyubakira wenyine tegerezwa ko yagacira ari vyubakira aho rero tugarutse kuri abastari bagenda iburaya badatwaye amakuru yabo muvyo bazoze barapatana nabajya ba manager babahamagaza bajya ba promoter babahamagaza hariya tuvuze mu promoter nibumve ngo nibajya ba YouTube bande promoter si bajya ba Facebook promoter nujya mu rategura ibiteramo ahamagaza umustar ujya niwe wita promoter bajya ba promoter bategura ibiteramo iburaya canke muvyo musanyara kwe gupatana nico kintu cyateza kwa kirimo mona kabazi ati ndagiye Belgique ngiye ntwaye umustiliste wanje voilà photographe wanje abadensa banje n'abandi biwanje kugira bigira inguvu ikibazo gusa kiza ni ujya bahamagaje mbega arashobora kwasira aba bantu bose bajya na businessman man banabarara bati mbega amafaranga tuzagaruza tuyagushizeko no ariko umusani utegerezwa nivyo kuravuga ko investisa cyo kwinvestisa ku muntu umwe mu photographe titora investisi wa satbiyankore ikintu tureke drizindeke satbiyankore ikintu yakoze satbinda mukunze satbi bro ndagukunze uvyumve satbiyaranyeretse ubugabo jewe kensi batarose visa singenda Belgique sambona ajya ipata Hayaronse oya hayaronse skate uturakata zogere kandi mu nyuma bon nimba ari akantu bariko barategura gusa mu nyuma barapostinze bati kenshi yarapostinze ati bizokunda ko nshika muri show ya Sabi kuko je ndibuka ntaco umva Adrize ntayironke hari ikintu Sabi yigishije abandi bastari hari ikintu yakoze wo ari kuvuga about crew kuvuga ba photographer ba stylist ni babanza bajana n'aba manager babo ivyo bindi kwanza tuvyihoze bagenda n'aba manager Natasha yahora akora agenda baza journalist cameraman photographe dancer bose mu ndege anyway ndiko niyumvira igituma Natasha ibintu atakibikora bon gusa nta mashoyo hanze kirongo Natasha peut-être ko shobora kuba yarakomerekeje Natasha Drizi urazi Natasha mpamvu ataronka amashoyo hanze reka ndakubwira
Natasha ni ibintu bibiri bituma ataronka amashow hanze. Ibi nivyo bintu bibiri je nibaza ko bituma Natasha ataronka amashow hanze. Icambere Natasha are very 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 busy. Buya Natasha music ni kimwe mu bintu bimu bono vuga ati abikora nka ambiance kuri we. For real, abandi batavye barazi. Natasha abikora nka ambiance. Kubera DJ ya music Natasha abikora bikunda niyo mpamvu ubona n'ibiteramo yavyitegurira wenyene. Ico ni cambere. Cya kabiri kiribaza ko Natasha ntari muri system system musical y'u Burundi irafise ingene yubatse. Ijo tucyumvikane nuko abantu gusa mumenga barakunda kubinyegeza babifyonda system ya music y'u Burundi biramaze kugaragara ko irafise ingene yubatse. Apana na abantu basangira kenshi nibo bahana amadiri kenshi kandi birumvika none umyumvira dirizi none jewe no kuyumvira guteka tutanayaga. Gari nariko ndavugana n'umupromote umwe atwara abasani buraya ndamubaza ati none gute mutiyumvira aba journaliste ibiki marungira ama invitation ziranyisha ambwiye ati bizoza ariko tuyumvire gute mutari muri circuit yacu kandi birumvikana. Ikintu cha systeme Natasha nakirimwo Natasha ibere muri club de lac n'amafere yo business ziwe mugira ataraja muri club burya na Fizo nawe ari muri danger nuza Fizo azigere yiyubakiye reka nakwereke ingene abantu basangira gucura bari ingene biraka bigenda ndiko navuga gusangira zizovuga n'abantu bagendana kandi n'amadili yaje barabwirana barabivuze ingene bayipanga. Reka dufate ugiye muri Malibu. Ndakwereka hano abastari benshi bagomba gusohokera. Ugiye muri Malibu. Uhashobora kuhasanga Satbi, Alvin, Bface, Dramati, ndi kuvuga Malibu hamwe na Crystal, za Win Club, za ajya hose Arena. Uhasanga Bface, ba Fernando, ba Augusto, bande aba bose bamona barinoji aba mutama wubuki afite ba DJ Phil Byte ba Ranton DJs afite ni clue simvuga ngo nakagwi sakagwi ni kujya kumusanga basohokera hamwe basangira hamwe kandi which is good ni sawa kandi biri Burundi gusa mu Rwanda niko bimeze muri Amerika niko bimeze muri Canada niko kwisi yose niko bimeze abantu bahurira ahantu henshi nibo bahanahana biraka byinshi. Uvuze ikintu cyo gusohokana cyanibuka deba twakoze ryari tuko turavuga mbega umustar kiza gusohokera ahantu ahura n'abafana gusohoka apana n'abafana n'abagenzi biwe ega hajya hose muri ujya bari gusohokera abafana bityo abafana baraza ariko kenshi abastar baba bafise ahantu habo bicara ego dizi uzogenda urabe kuri abasanga kuri biare basanga kuri biare bariko barakina umustar akinana no mufana bitugama y'ibyo. Bref rero turasigura ikintu cha Natasha impamvu ataronka ibiteramo buraya ariko si ico gusa sinibaza yuko atavyaronka ahubwo yo bafise amakritère akorera ko batumvikana. Je Natasha ndibaza ko batanamurondera cyane vraiment ntibaramwiyumvira kandi nta visa yobura kwanza oya Natasha wewe umutariyano kandi ujya nta visa bon ujya kuri iki kintu uvuze ko bashobora kuba bagenda for free canke bakaba baronka make babaha make kirashobora gutuma Natasha cyumva yuko atavyo yokora nivyo navyo namamunda y'indege jewe sinikorera ubutara abantu bari connection hanze nene ngiye for free hanze gukora nimba Natasha ashobora kuba yanka ibiteramo entre parenthèses urumva navyo tuzi ariko nimba naho nyira ashobora kuba yanka ibiteramo kubera gusa ivyo navyo bari noma kuko seve ntarakenewe buryo kugira bakwiyumvire wewe Drizzy nukuba wakoze utuntu urekana ama evre rero mbo tugaruke kuri points twari turiko abastar barakwiye kuza baraja
bazunguruka bajyana n'amakuru yabo abana manager babo ni bon birafasha amakuru birakora birafasha birafite icyo bifasha bajyane n'amakuru gusa nyene biracagoye oya ntibigoye n'ibindi ndiko bikunze biracagoye kuko uburyo ni bwinshi kandi usanga uwo muririmbyi ntazi kwiblendinga kugira uwo muboss ayo mafaranga yamushize kazoyagaruze barabihomberamwo barashima batwara abasari buraya benshi baranabihomberamwo abarundi maskiri babikora kubw'urukundo gukunda igihugu nogiga ko ndanasaba se barundi nuko ntazi yuko kano ka video karonka nukuri se barundi abakurikirana entertainment abakurikirana ivy'imiziki y'u Burundi bari hafi ya se barundi kano ka video bakamumpera se barundi diaspora nukuri iyubahwe ishimwe kandi ndakunze cyane kubona se barundi yiyegereje diaspora ni bien gusa diaspora ikikorera mu gisata kimwe gusa mu vyo kubaka igihugu ni bien which is good ariko hari ikindi gisata kimwe ino diaspora itari kirashiramo ingufu cyane igisata cy'umuziki cy'imyidagaduro kutwara abasani gusiburaya ntibikwiye hari ibintu byinshi bikenewe kugira abastar biwacu ahubwo birushirizeho binini kurushiriza yego hama ikindi kintu nibaza ko cyatumye imiryango yuguruka cyane mu bastar bacu Drizzy nuko kuntu bagenda bakagaruka ikico cyo gitegereza kirugurura abastar benshi mu miryango kigitegerezwa ariko umunsi hagize umustar yagiye akaherayo oya naco byose bizoba bipfuye ntibizohagarara kubera benshi muri bo baragenda bakagaruka umwe razoponyoka bizobimukugwako mu gatwe kiwe ariko ukuntu bizogira bizopertira donc bizopertira abandi maviza mbega urabizi yuko aba bantu baba babatumye ko aribo baca bagwa mu kibazo kuko uramwisinya ndamunzi azotoroka ubu muntu rero bishize tuzomuvuga umusara zokwepa niba rarizo cyandatse ndibizi vuba muzobibona gusa je nabirose ko ari umuririmbyi igihe kimwe azohera hanze mumubure nabirose gusa sinifuza ko byoba ariko narabirose si bibi kuvuga indoto narose narabirose arindira tugere kukiyebuke Drizzy umustar yitwa Lolilo baramutumiye mu gitaramo itariki 27 2019 z'ukwezi kw'icenda yaragiye ntiyagiye harejo Lolilo yaragiye muri Amerika ntiyagiye muri Amerika ico nico kibazo Lolilo ndugu yangu Lolilo yaragiye muri Amerika ntiyagiye sana navuga yuko Lolilo umunsi twarakoranye iganiro ndavyibuka aratubwira ati jewe navuye muri Goma muri Congo hari yandi aharizo gukora igiteramo n'abarigende ba TID bande ba 20% z'abakamiliyoni avuga ati aba bantu bateguye ishow yino muri Congo no bateguye ni ya USA bambaza visa iriho muta ko visa za Amerika zitari zo gufitinisha visa rahari ngo visa ndayifise ariko je nabivuze kandi ndavugane burya Lolilo tarigeze kumva inkuru yuko yoba hari ukuntu ataburenganzira gifise bwa visa z'Ivyinyegeje ndavuga nibyashika kagendayo kumbure n'amahoro ivyo byazananye byabaye expire amakuru twigeze kumva ni historique za kera igihe yabariburaya yaba France cyangwa Belgique n'ibyo bavuga ati baramurungise tuzire yuko baba baramugiriye bigashika kagenda tukabona aragiye hariya mahoro bigashika kagenda ikibazo ni ndashari hano nyene Lolilo yaragiye muri Amerika ntiyagiye muri Amerika Lolilo ntiyagiye muri Amerika Lolilo gushika kuri uwo mwanya yo kudapasa ni Lolilo na phone yiwe ntishobora kumutora yaragiye ntashobora kugenda bref nuko ntiyagiye Drizzy yaragiye Lolilo kuri airport yobica yoshaka gusanga yarigiriye kimya kimya woje abantu rero bari bazi yuko Lolilo ari muri Amerika
abantu bari ko baribaza impamvu igiteramo ca Lolilo cyo muri Amerika cyasi kitahabaye. Drizzy, notez bien. Kusora affiche ukemeza abantu ati igiteramo kizoba. Kigaca gisiba ukerekana naho kizobera. Abarundi baba bari muri Amerika bavuga ati twe tuzogenda gushikira umu artiste wacu. Cyane bamaze no kuronga amatelefone y'abantu benshi bari muri Amerika. Mbere ni Toulouse, umengo. Muri Amerika no bita Toulouse niba ntibagi. Toulouse ni mu Bufaransa. Toulouse ni mu Bufaransa wa Monti, sorry. Ni muri Nuzenya, ni muri ndayibagira ijya vire. Hajya arundi bose bari bamaze kwitegura kuja muri Amerika kumwaki gutegera no kwakirana iteka no kumutera iteka Lolilo. Ariko je nafise inkuru. Je rero ndafise amakuru akwiye mbega ni giki cyatumye kijya gitera mu gisiba. Tufashanye Drizzy uraza kumbwira amakuru ufise nanjye reka ndakubwira amakuru ufise. Inkuru ya mbere. Mbega Lolilo zo bibone bibiri. Sizigire ngo yasubiye gutora telefone. Kuko amatelefone yiwe nta pass. Ni pass, telefone yiwe ni pass. Telefone zipasa. Ku marezo social Drizzy. Bona ko na Big Fizzo ya mupost ati mbega Lolilo. Where are you? Show imeze kandi Fizzo fitara kuda kumuchokora Lolilo. Attention Fizzo. Abonye kantu karora ategerezo kure ya Jisi. Drizzy. Muga bitandukanye nuko abona kantu kasa. Drizzy. Ikintu no kubwira kizwe. Lolilo aragiye muri Amerika. Buya Lolilo yavuze ati ndafise visa. Nivyo visa yarayifise. Yaragiye rero. Lolilo ari muri Amerika. Lolilo yaragiye muri Amerika. Gusa ntibaze aho yanyikiye. Ora stress z'umuziki Burundi we. Nico gituma nandikiye madame waranka kunyishura. Lolilo uvyumve ko ari muri Amerika. Madame we ndamwandikira ku yindi nimero. Icyatumye rero Lolilo yikawukira. Kandi nubu nazovuga azoza kuvuga haize igihe yaragarutse. Swata ashobora kugaruka. Swati ntagaruke. Cyane mbatavuze. So twinteze ko agaruka. Mbaki yaragiye ntavuge. Muri giteramo warakibonye. Warabonye n'agafoto. Je hari umuntu raba muri ryamicungara Rodriguez navugisha iki ati mbega ivy'igiteramo zifashe gute hiyo. Bambwiye ati nukuri giteramo uyu muntu yaranyangise namfata amajwi kumute kumvuza umutekano wiwe gusa inkuru y'umuntu yari kuja muri kijya giteramo yambwiye ati Isaac igiteramo nivyo cyari sur ko kiba cyari gipanze neza ariko le problème yahabaye visa nivyo byose byari tayari tikendege yari tayari byose byari fresh yarabironze ariko nta bantu bitavye igiteramo ako kantu nyene cyane gafatanya n'akantu kandi kajama nyene ubundi umuntu yigeze kumbwira aba hari ya nyene aravuga ati haje ahantu batubwiye ko hazobera show ya Lolilo inzoga yonyene imwe amaheri gugwa tirana basokera abazungu n'ahantu bakora hagoye piano bar n'ahantu hazivye hambere gira hambere muri iyo city urumva icyo kintu rero nimba Lolilo azokorera haje riske y'umuntu n'umwe rero Lolilo yo ukuntu hazinde urashobora kubona inzoga igwa $1000 amakuru ufise rero Lolilo ntiyashatse gupostinga ikintu na kimwe wabwire ko yagiye apostinga ifoto apostinga ikintu na kimwe ariko ukiye kumva zuko adashaka kajagara ariko gahunda yo kugaruka ishobora kuba iri muri entre parenthèses uti rero Lolilo ari hanze ari muri Amerika Lizo manizo Lolilo ari muri Amerika Lizo abanyamerika bari muri Amerika muturondere Lolilo mumuvugisha nukuri kandi umuntu yabimbwiye umuntu yegere Lolilo neza ati Lolilo si cyaduka ntiyadutse ariko le problème gusi hari Lolilo yashaze kubitwara kimya aca yibagira yuko kava yasohotse ibintu byose byasohotse ariko kugaruka entre parenthèses kwene twogenda kuraba kuri airport tukara mu gitabo ko yafashe indege rega byose bon abamenyesha amakuru rega bo bigwa karaba vraiment nta nakimwe kuraba umuntu uyu Lizo rero Lizo rege kwibaza ibibazo byinshi kwigarukira ashobora kugaruka muturabire ko yashitse kuko Lizo icyo mwomenye cyambere Lizo sio mushamba wa Nviyo si cyaduka cy'iburaya Lizo iburaya yarahabaye yarazungurutse nta gihugu nibihugu bike by'ibura atagendeye nibihugu bikatagiye rero kuvuga ati Lizo ngo yahababukira iki kiretse ko novuga entre parenthèses atagarutse
ni stress z'umuziki Burundi mwamucyonze wabonye ibihe yari yibereyemo ko atari byiza yibereye mu bihe bitari byiza asora indirimbo itacomoka aziko ndirimbo yarutse gusohora yitwa Burundian Girl ari nziza sha imetse neza ariko abarundi bayirabe bibore kwirabira Fernando ba Boniface ara ba Bifesi barifata imitima y'abantu karabaye rero ivyo byose kandi rero irabe Amerika nyene imeze uko Amerika burya ni atari ona Amerika guhabwa visa niho bigoye ariko rose visa ya Amerika ukinjira muri Amerika urifise droit kugaruka cyane ugaruka kuko ugarutse ntacyo bibabwira utagarutse ntacyo bibabwira burya Amerika itandukanye n'ibindi bihugu ubona za Belgique za nabonye cya gihugu batwemera ngo tugende mu kuri asambiza Singapore nta muntu yemerewe kubayo iminsi irenga 30 burya na Serbia niko bigera ba Serbia rero ko bavuga ngo bagira abahugurure ngo niko bizogenda mu ugiye muri Serbia nta minsi ingahe uzomarayo tagarutse ngo nta muntu yemerewe kubayo iminsi irenga 30 ega kandi haranazimvye Singapore man ngo ifungurwa zonyene ukuntu zizimvye Singapore wumva ngo haye ngo ibihungu ngo bitemewe kujamo tavi hariya ngo nta buzi buriyo hajya ugendayo rindira mu minsi mike muzobara yumva yacomoka avuga ati I'm American nyuma y'umwaka mwaravyibaga cyangwa amezi 6 yabihiti mwarasoye vyi gusa rero kumwibagira biragoye hagahera nyindwi yose tutabona n'ikintu na kimwe apostile reka turindire reaction ya Lolilo hatu dusana bamuvyonze ku telefone ni pasa kuri ku marezo sociaux yose nta na kimwe kiri Lolilo nimba yarakwefye muri Amerika yaracomotse muri Amerika n'ivyo byatewe niki yobabaye wa mbere vraiment baririmvyi kavyo bari maramaje Lolilo ariho yo bata garuka dirisi muri Amerika baragiye bakagaruka aba Fernando bagiye muri Amerika none Amerika banye naza level Belgique twese twogena tukagaruka none Bifesi negi Australia hasumba Amerika hasumba Amerika Australia hararenze no yareka Australia hararenze haravuga ko hasumba Amerika haravuga ko Amerika irusumba Australia bose na entre parenthèses Australia hararenze mugabo kagenda Australia ukagaruka Bifesi aramakiti man Bifesi respect abarose niyo mu Bifesi nta visa nimwe yobura nta na hamwe umaze kuronka visa ya Australia ukagaruka ni nk'abakiri kuna double J Belgique bagiye muri Sweden ejo uzokumva bagiye ahandi hajya nta maviza babura bajya niyo nibo nta maviza babura vraiment hajya caciyemo kandi hajya ni byiza maze kugenda Australia gusa umunsi bazoponyoka umusuyu ni fenaye bajya umunsi bazonyika nimuzomenya ibyabaye uragira zovuga uzumva badufashe badufungiye ahantu mugume muri ivyo bagiye oya bavuze ngo badufashe badufungiye ahantu urazi ko ambassade cyazigora ambassade zinjiramo cyangwa ashobora gutanavuga ivyo bakavuga ibindi ugasanga kimya muserere ko moto chini oya reka twitegeye ko bitazoba ntibazokore ako kaga twoba twambaye ibara so byari ibyo yemwe nivyo twagira tubashikirize abaririmbyi bacu rero bariko baragenda kantu gomba mvuge rero kuri inani ya dramati fise ubwoba muri ubwoba ndavye umuntu yayiteguye inde PCK PCK wa undi bamavuga yuko ibiteramo byiwe ubonyeshe ya PCK tuwa zanuze mbenda kubaza ikindi naco mbega binuze Mr Champagne sinuvye ko giragira muri Amerika sico nyene nashaka tuvuge Mr Champagne agira twagira PCK bagomba je yujyara ko byarenga biya bya Mr Champagne byararenga ntiyagiye kandi na Rayvan nuzi ko bari kumwe na Rayvan ko bagira bagire kuri giteramo muri Amerika hari Toronto muri Canada Toronto ni Canada ni hagati ya Canada na Amerika sidavyibuka neza Champagne bagira bagiye hari Toronto nani Canada Rayvan we yaranditse no ku marezo social aravuga ati sorry banu ba Toronto kuba dufashe muri Canada muri Toronto sorry ariko mwarimu amaze kugura amatickets turabize but tuzoyabasoma tuzogaruka undi munsi Champagne wewe naco bivuze Champagne nana kimwe yavuze byahereye iyo kugira abantu bavuga ati bati Champagne rero turabaza kubona yuko izi show
zijya cover izo iyo bakora ama editing ariko nta makuru dufise yuko ari wowe bazikorera back kuba nawe iki kintu ndakuze ukivuga iyo show ihombe iyo show vyanse kugenda cyo ntajya kuri rezo social hajya nyine wiskize ni simple uko barazi ko muri Afrika ibintu by'amaviza biragoye kwanza ushora kava gute utararonka visa nk'ubu bifes ndazi na bona wada bifitiye amaviza deja hajya deja barazifise twarabonye foto ya Mona na bife ya Mona na Sadbi bari kumwe na ambassadeur wa Belgique kama ndamushimire cyane monsieur l'ambassadeur merci beaucoup kuko urumva iyo urabona ko abastar bacu batangiye gusohoka kandi Belgique muhungu nukuri kirugurura imiryango cyane abarundi cyane abastar kiri mu bihugu vraiment kandi Belgique harimo bon nibaze yuko ngira ari cyo gihugu kirimo abarundi benshi kandi shimire na staff ya muri ambassade ya Belgique staff yose muri ambassade ya Belgique bro respect tuvuye kuri ikintu cya Dramati rero ariko izoba urazi impamvu izoba Dramati n'umuserie reka nabwire ikintu Dramati n'umuserie kuko reka nabwire impamvu icambere nibaza ko Dramati ataronkeye visa kuri ambassade ya kuko ambassade ya Canada iri muri ni bijya bihugu bya Kenya na Tanzania niba bafite ambassade ya Canada i Burundi ntayo ariko na Dramati ni twigeze tubona ngo yagiye bijye ngirengira ndakubwira burya Dramati be yavuye ngavuga ngo agiye sinibwiye ugira Dramati anaherutse kugenda ari mu nani muri Tanzania Zanzibar none ega ni hariya nyine usanga yaragiye gutora visa yaragiye gushooting idiri na visa byose muciri rero cyo nakubwira PCK nta byinshi bise no mvuga ko kumvo imwe hari itiramo ategura bigacamo kuko niwe yazanye cyaraciyemo kandi byarakinze neza nuko hari utuntu twagiye turavuga turabikorera analyse mwarabibonye ariko hari n'ibindi bisiba kumvo zimuvako nimvo zitamuvuyeko ico gusa novuga nibazi barasora amakava batararonka amavisa ico nico novuga amikini PCK nawe numudandaza Drizi reka nagira ahantu kenshi bikunda gupfira muri avance y'amafaranga ariko ama avance numva ngo arayaba umviriza Rayvan amakuru ufise kuri giye giteramo cha Rayvan na Mr Champagne bashaka ko bahemba yose tupeyira yote tuze gukora igiteramo muri Toronto dufise amafaranga yose PCK nawe atireka ndaba yose nimuze abasani ko bwagurutse rimwe biba bigoye biragora umudandaza nibibaho numfata amafaranga yo ndamuhe Drizi hama ngo moya ntibiba bigoye rero kijya kingo cyo nico kishobora kuba cyaratumi gasho entre parenthèses kandi urabona ko kuva umunsi gasho ihomba urabona ko imigenderanire ya Mr Champagne na PCK ishobora kuba iri muri entre parenthèses itameze neza ukuntu nararavye ariko igiteramo cha Dramati muri Canada kirashobora kuzoba reka twitege ko kizoba nta kwitega kizoba kubera urora kandi ni tour Toronto Toulouse Canada hajya hose narabonye irya liste hajya azohaja kuko bifes bro nani Dramati Drizi Dramati n'umuserie ku rugero rwo hejuru cyane urana mu Partage maze kubona mu Burundi bari serie au nom de Dieu je Dramati ikintu cyose mbona Dramati hamwe kitobu ujya mugabo tuzomwira reka nakwereke Dramati bifes kiriko akina daboje iyo ni liste ndakubwira abastar je mbonye ikintu cyabo mbanzi uko ati nta naswata kuko niba huruduka rero kubijanye igiteramo cha Oya byarabaye kuri PCK kwe ivuga ko yigeze no kuvuga yuko agomba cyane urabona kuduhabura yarampabugira mugabo yemiarade yarakoze video agiyemeza abantu yuko gira aje mu Burundi are Ivan ujya munsi ya gihenyene yari yemiarade ivanire ice karati iyi jo izoba ari umuriro ariko urazi gufinisha umuntu nka yemiarade ntaze wamukoresheje na video PCK rero atashizina ryo naryoze nagerageje kuraba ijya PCK entertainment ndayiraba no ku mbuga zayo za Instagram nasanze sinzi ko ivutse vuba nasanze tana abantu bayikurikirana ijya ni maison ya bose ni nk'ubu Crystal Event shindurabe ahantu Rayvan umuntu Rayvan mwakoranye shop Rayvan akayiposting akayitaginga uwo burabufuno wazi
Mumenga ico ni kibazo gikomeye cyane vraiment ariko entre temps reka tubire ko Codris reka tubihe amaso tuzogira analyse by the way ico ni zarenga kandi kibazo dufise ibitiramo guma bisiba navyikora dutera ubwoba cyane biro cyasivye vy'aba champagne vyarasivye aho nikindi cha Dojo San cyasivye Dojo San cyarasivye na kandi ariko yaridoze sana urave mane sinjye ibintu vyiburaya biragoye ariko nukuri shimire cyane abarundi baba hanze bitaba bino biteramo nitugenda tutabashimiye kino kintu abarundi bitaba biteramo yeme ukujya kuntu muraba Isaac TV muraba bino biganiro byacu muzi muranashikira abarundi bacu baje muri ivyo bihugu ni bon twumve Dramati yujuje twumve ba Bifese bujuje twumve ba Mona bujuje twumve ba twamaze kubabwira playlist ngena abastari bacu bagira baze hiyo bakiri kubagira baze muri Swiss Isaac TV ho